الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصوم الدهر. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح مسلم، والإمام الترمذي في سنن الترمذي، والإمام أبو داود في سنن أبي داود، والإمام ابن ماجه في سنن ابن ماجه، وصححه العلامة الألباني في سلسلة الصحيحة. الرسول يبذتي من صام رمضان uzofunga ukwezi kwa Ramadhani kose wa atba'ahu 6 min Shawwal, achakulikizako ya misi 6 y'ukwezi kwa Shawwal kasawmi dahari. Imisi 6 rero ni wayikurikiranya 6 ugakurikiranya ya yindi 30 y'ukwezi kwa Ramadhani kasawmi ad-dahari, uronka ibihembo by'umuntu yifunze, by'umuntu yisonzesheje umwaka wose. Imisi 30 ya Ramadhan n'imisi 6 mu kwezi kwa Shawwal uronka ibihembo ni thawabu iby'umuntu yashoboye kwisonzesha umwaka wose. ويجوز صيام هذه الأيام 6 من شوال متتابعة أو متفرقة في أي أيام الشهر. nanone لك الخيار urabyemerewe kuyikurikiranya yose 6 cyangwa ugafunga 2 cyangwa ugafunga 3 cyangwa ugafunga 4 gusa ikwira imisi 6 muri uku kwezi kwa Shawwal. Muri uku kwezi ukuyifunga uwahereye no munsi uzoherejo uzohera hirya ejo uko bizokorohera mu kuyifunga gusa ukwize imisi 6 mu buryo bukoroheye qadri al-istita' imma mutatabi'a canke mutafarriqa, imma ikurikirana canke itandukanye gusa ukwezi kwa Shawwal guherane ni imisi 6 washoboye kuyifunga bi idhnillahi ta'ala. muyazirikana yatubagira ku munsi w'Eid n'ugufashanya kubabarirana no gusabikanya aba